Yesu nashimye. Yesu nashimye kandi. Jewe namaze imyaka 5 kwa muganga. Ngimiti misi yose ariko imiti ntacu yamarira. Imiti najya nafata imiti babare burenze. Ahubwo bari bananiwe babuze ingwara ngwaye bantegeka gushira umunyu mu ndobo. Inusu y'umunyu nkashira mu ndobo y'amazi ntaco yugura nkamara iminota 35. Yaragwaye ikiguma igisebe ukuguru kose kuri mu gucika imyaka 5 ari mu bitaro adataha ari mu bitaro imyaka 5 arindiye gukira kwa muganga barananirwa byari byanse birananirana ukuguru kwava mwinyo jewe ubwi wanje narinukira kwa nta muganga ushaka kunyega tambaye masike ariko mwiyo miti yose nta kamaro kamwe yangiriye nagiye muri bloke inshuro 6 ku munsi wanyu bagira baje kunca ukuguru mwungere yansengeye ku radio ariko umunsi wa mbere wonje ukuguru ku munsi wa gatatu namusengeye ku wakangaye ku wa mbere ukuguru bazoguca ku wakangaye hari ku munsi wa gatatu ariho bonci ukuguru mwungera cyansengeye ku munsi wa mbere mwiyo myaka yose sinaryama narara nicaye naguma mboroga hayurunyo gwaguma runga nyo twamazisokoka najena navuga nsaba Imana ati Imana nubwo ntabona imbere n'inyuma n'ubwo atabavyeyi mfisa nagira shinge na rugero ndagomba unyiyereke Imana yarakoresheje umuvyeyi wacu yatoranije aransengera mbona gukira amaze kunsengera nta mezi 3 namaze mu bitaro naciye nsohoka ibitaro ukomera amashimana kuva maze kunsengera maze kuva mu ivyo bitaro nahabone higanza c'Imana kugeza n'isa mpagaze ngaha mbaye kubw'umwongere wacu yaransengeye ibintu biragenda neza navuye mu bitaro ntabona imbere n'inyuma ntabona inzira ntabona ikintu nakimwe ntabona iyonja n'iyomva ariko yaransengeye Imana irancira inzira ibindi Imana yamubwiye yambariye nubikomeza biba Imana ibaha amashimwe urasirimba ijanga turaba